turi mwisa aho umunyabyaha yagiriza umunyabyaha ko ari umunyabyaha akora ibyaha kubera ibyabo byaha bitangana. Turi mwisa aho umubesha beshera umubeshi ko ari we mubesha besha kuko kubesha kwabo kutangana. Man ikiragi kitumva muga kirumva akababaro k'umutima. Impumyi ntibona ari kirabona ibihanze ubuzima. Iki ni Ikiyago hagati ya Amazing Clack hamwe na SagWise. Indirimbo yari ku ma domaine yose y'ubuzima aho uva ukagera. Harimo amasuje ashaka kuri 12. Gute mutabwa ari butebye gucango nze tuyaga ibyerekereye turiya na tujya. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Gizico nibuka ngo corona yarisha abantu sinzi nanje numva ngo yarisha abantu si corona yica abantu nibo bica cyane. Abatumire bacu ba mbere muri kino ganiro murababona nabaje batuzana indirimbo yabo, ariko indirimbo mumaze kwirikirana muri B News ikambere no ngakumbonesha kuri BTV. Indirimbo yitwa Ikiyago ni muri yitwa Amazing Clack yakiranye na SagWise. Reka tubaye ikaze duhereye nyene kuri Amazing. Ndabashimiye cyane murakoze kutwakira. Umeze neza? Genda meze neza. Abaraperi bama bidondorana cyane muri freestyle. Banzi gisabisho nsengera batankana ya ubwenge n'ubusa ubumenyi n'ipfa gusa byubahiro byo bapfa gusa kubishaka kuba ubwenge budasesangura ubwo n'ubwenge bw'ikitazi kukaba nkako ubwenge buguha gateka ubwose ubwenge bw'ibyo byatsi ubwenge bw'uwize n'ubwubakira kazoza nayo ubwenge bw'ubutize n'ubumutera gucyoza no kwifuza n'ibyinambo atari bunabironswe ubwenge ubwenge iyo budafise utunenga ubwenge bugucisha kenge buguha gahengwe butakwibagizaho kuyakarenge right. Yes bamwita Amazing Clack. Amazing Clack. Amazing Clack hajya ku bantu batamuzi cyane ninde kuko umengo gatoyi wagumye ukora sinzi ko ari kwinyegeza cyane. Amazing Clack yagumye akora mugabo ahanini yaje mu gisata c'abanditsi mugabo yaguma akora nibaza ko nawe nzi muri rap makers team baranakoranye. Bon nakora gake kubera hari biba bifatiriye umuntu nk'ishure ryari mu bimfasha mugabo uko najenje novuga ko naje ubu ni bon byose bigiye kugenda neza. Yego cyane. SagWise turagoye ikaze muri BTV. Yo murakoze cyane umeze neza. Wewe twatumiye benshi cyane bo muri Rockston Kingdom ariko ntihenze umengo ni njyambere ushika mu bwami bwa BTV. Ego je ni njyambere. Ikiganiro kiri live. Ni njyambere nshitse. Yes karibu cyane. Murakoze nawe. Umeze neza. Meze neza bukebuka akagripe kankubise bwa buke. Nizere ko atari vya bindi tuzaniye bivuye hariya hantu. Ako twengo nitwandukiza nta murundi abigwara ari nta munyafrika agwara bijye. Ego cyane umeze neza ariko. Meze neza cyane. Yes twagiye nawe nkuko Amazing yabikoze. Aho ndaguhenze kabisa nijwe urumva gatari kirenga. Uko nyene bararyakira. Kamvuge ni turi mwisa aho umubesha beshera umubeshi kari we mubeshi ko kubesha kwabo kutangana. Ivyo bitahuye none. Subiramo tu. Uze ni turi mwisa aho umubesha beshera umubeshi kari we mubeshi kuko kubesha kwabo kutangana. Ndabitahure gubeshi ntibungana. Nkawe nuye ntimubesha cyo. Ariko bose n'ababeshi. Ni yatangu aha dusigaye icacu ububesha umengo kiradomina mu vyaha bihari. Ni yatari turagoye ikaze rero umeze neza. Mutuzana indirimbo yitwa Ikiyago caje gute hama mutubwire mu ncamake ku ndirimbo. Reka duhere kuri wowe nyene. Ikiyago bon indirimbo ari abantu babiri. Bon indirimbo ni jewe featuring Sage. Indirimbo yaraje ide iza mu mutwe hama ndabwira Sage ati je ndafise ide kandi mbona ko ari we twoikorana. Twokwipanga rero tukayitegura hama icyo gihe ari Belgique ndamubwira ati reka ntangure hama nawe witegure tudiskite kuma azo ari indirimbo imeze nka discussion. Yego. Hama je ndipanga ndandika ashitse araza turandika byinshi turakosora aragira utuntu tumwe dukosora and then indirimbo turayiririmba. Indirimbo niyo rero iciyumviro rero nyamukuru canke ubutumwa dusangamwo n'ubwaye. Indirimbo yari ku ma domaine yose y'ubuzima aho uva ukagera no kuvuga bon abakuru n'abato bariyumvamwo aboroshe n'abahambaye bariyumvamwo abasanzwe n'abakome bariyumvamwo abankana n'abakundana bariyumvamwo. Ofe twakoze ku ma domaine yose y'ubuzima bwose iyo buva bukagera ku buryo umuntu wose yumvamo. Ego cyane. Sage iciyumviro wacakiriye gute
ca Amazing Clack akikubwira ko yifuza ko mukorana. Ego Amazing amaze kumbwira iciyumvira afise co gukora indirimbo ngena nayibona na titre ntiyari bwayitora ariko byahuriranye nanje hariho projet nari mfise ishaka kumera nk'iyo Amazing afise. Jewe sinzi kubizi kuva kera je namwe nkora amarap ari conscient amarap avuga ibintu by'ubuzima hanini kuva kuri uko biri ziriya zindi zose nahereyeko. Rero Amazing azanye iciyumviro nagize ati très bien kuko nanje nari mfise idea imeze gutyo ko oye hama turabishira hamwe turagerageza kucubaka ico kintu na video script yayo twari turi hamwe. Byose twarabishize hamwe ivyumviro byacu tukicara twavuga ati kicojamwe kicovamwo dukunda mwunganira sinzi ko maze kuvyumva umuntu canke bariko baradukurikira tubabeshe tubabwiye yuko harimwo leçon muharimo harimwo amasuje ashaka kuri 12 ducako y'ubuzima ivyo tubona abariko arambaza ndamubaza kuvy'urukundo reka tubigire ko turi live nga yes twagiye Amazing twagiye bwari butevye guca ngo nze tuyaga ivyerekereye turiya na turya hinge umeze neza burya nivy'umukama ndashima nta kiba mu gico nshima gusumba impemu naje sindiha wari gukina wari mu by'ubuzima wari mu cyangwa ntabyumvarira umugenzi wanje kwisi n'inzara ni watuma nirukanga ndondera nkicara wapfa umugenzi wawe kwisi numwe kwama hafi yo tuma niterambere ryawe rija mu migambi burya ugukunda nawe yo guhinduka yotuma n'abagukunda bose kwanza bakakwiruka ufise uko ubibona reka tuyage nayo inzara nk'umuvumvyi yo irazi kitumira nk'ingwara idakira muga ntiyandukira magara gukitse bamenye umuti bakuzanira ngize ico nibuka ngo corona yarisha abantu ivyo je navyo nzi si corona yica abantu nibo bica abantu bro bambakoze muri labo bamwe bavuga ko ari vrai abandi bavuga ni faux ntituvyemerana ko niba twereka umuco tubifata gutyo abandi bose bazobibona ari byo twarabamenye n'abafise ingorane bose corona ubu turi mwisaho umunyabyaha yagiriza umunyabyaha ko ari umunyabyaha akora ibyaha kubera ibyabo byaha bitangana turi mwisaho umubesha beshera umubeshi ko ari we mubesha besha kuko kubesha kwabo kutangana man ikiraki kitumva muga kirumva kababaro ko mutima impumyi ntibona ari kirabona ibihanze ubuzima iki ni Ikiyago hagati ya Amazing Clack hamwe na SagWise. Ni indirimbo iri kuri channel ya YouTube iraryoshe cyane Ikiyago cyanyu kiraryoshe ariko gatoyi wavuze ko mwavuze ku maseje 12 arenga 12 ugerageje guca ku mayange mwashatse gutanga ubutumwa ubwahe muri rusange. Ubutumwa bwa mbere twashatse gutanga busumba ubundi naka gatonya tugize urumva ko duhagarara hanini kuko umuntu agaragaza kwereka uwundi carabe ariko atari cari ugasanga je Amazing Clack nshaka kumwereka ko turabagenzi cyane gose mubwo no munsi aje kundondera ugasanga sindahabaye nategetswe kuhaba en fait ubutumwa nyamukuru burimwo muri iyo ndirimbo ugaragaje gufatanya ayo masuje yose duhamagarira abantu kubico turi twebwe nyene gutanga ico turi para kugaragaza kwereka Spox ko ndamukunda cyane gose inyuma ngenda kumuvuga nabi cyangwa ibindi. Yego cyane. Yes Amazing none inyuma y'iyi projet izobandanya canke twitege iki inyuma ya kino Kiyago? Ikiyago hari projet nyinshi kweri. Bon, ni nkuko nakubwiye ko ndiko ndaza nyuma y'Ikiyago duterekanye ibintu byinshi. Bon, sibyo kuvugira peut-être muga ni projet zisabwa kwandika kandi zikomeye muga zikiri mu maide muga zizoja kuko hari innovation mu bintu bya rap tuko turagira mu Burundi. Uzobandanya ukora ku giti cawe canke uba wamaze kwinjira muri Rockston Kingdom? Ivyo ni kibazo yo kwishurya. Ego ivyo ni kibazo je no kwishura nyarutsa. Amazing Clack iyi projet musanzwe iki Kiyago ni projet imwe dukoranye mu ma projet twe twatanguye kwimvirana kuva kera cyane gusa bivanye n'indinganizo z'ubuzima bw'ibyo arimwo bivanye n'ivyo natwe twarimwo nitwari bwatangure kugaragaza nitwe bwatore neza ingene dushobora gukorana ariko ugaragaje kuraba shobora kijya indirimbo iri deja kuri chaîne ya Rockston Kingdom bisigura byinshi kwa abantu ibintu by'umuziki nkawe sindaho guhenda ariko ubu je peux le dire officiellement yuko Amazing Clack tugiye gukorana muri Rockston Kingdom. Ego kontra dufise na twovugira aha mugabo tugiye gukorana muri ariko kandi ntiwova ngaha ntakubajije ibibazo twarabonye abantu kumbure bari muri Rockston ubu batakirimwo reka duhere kuri Big. Ego Big bimeze gute? Big yari umuattaché de presse wacu ariko nawe nyene bivanye n'ibindi bintu asanzwe akora. Big murabizi ko yari afise ama TV online yiwajangwa agira
n'izindi projet ziwe afise ziri inyuma muzobona vuba cane gose yaranabivuze kuri irya poste yiwe rero hari ibintu usanga bigoye kubifatanya vyose en même temps uravye twebwe umwanya dusaba ukaraba nawe vyasanzwe afise tuca dusanga bitakiri compatible twizere ko hazoza ubundi mu attaché de presse canke bayarabonetse ntidushobora kureka kugira umu attaché de presse kubera hanini iyi presse ibi muriko murakora ngaha niyo novuga fondation y'umu artiste wese kuko umu artiste afata agakora ibintu vyo akabishira mu telefone naco bimaze rero natwe mu attaché de presse cane gose turamukeneye abandanya atanga amakuru kujya bagiye yabaha n'undi mugiye kumubona vuba atuzara yabahereza ubucuti bwari hagati ya mwebwe na Mo Kenzi canke Mo na Wada canke Tetero n'ubwahama abantu batakiri muri Rockston twari tuswari muri Rockston n'ibandi maison de disque zose zirafise ama contrat bagirana hari ama contrat de partenariat hari ama contrat d'artiste hari ama contrat tout simplement ya parrainage abo muri abo babiri bose umbwiye sabo gusa hariho n'abandi benshi Rockston imaze kuja inyuma bakingorongoro bose ariko ivyo navyo muzi ariko izo oye novuga nti n'ama contrat de parrainage hari ama contrat de partenariat yabaye hagati yacu ntibari bafise contrat d'artiste ari naho mwabonye indirimbo nkanshaka ya Mokenzi indirimbo nyemerera ya Tetero Lorette ariko c'était pas des contrats d'artiste à un moment zirahagarika zigahera hama tukabandanya ibindi ariko nibibujije ko zishobora kuba renouveler tugasubira gukorana abari muri Rockston Kingdom batongererejwe contrat hariho nka Berry Bernice ubuzima bwamufatiriye kuko abantu bakiri batonya bahejeje ishuri baca bafatwa n'ibintu by'amashuri n'ibindi hariho Red V aracahari mu ga contrat yiwe ntirasubira kuba renouveler kora ari ku ishuri mu Rwanda nawe nyene ariko barino yafatiriwe n'ishuri ingénieur na Shaflox aracari kumwe natwe ko nawe nyene ubuzima bwaramutwaye yaciye abobije kuja gukorera ruguru Ngozi urumva kuzaragira kugasanga biramwugaranye ariko aracafise role ajwa muri RK abandi bose nazo yes mwari mufise igikorwa mwatanguje citwa hip hop day nticashoboye kuba ku ncuro ya kabiri yo bari kubera iki hama novuga ati cubwira ko tubwira n'imigambi ya Rockston kuko mwatwemera ko buri kwezi hazarasohoka ikorwa cyane gose hip hop day twayikoze l'année passée je kandi ku bwanje nibaza yuko ari ikintu kibaye ijyambere kujya cagenza hanini yabaye success kuri rap yabaye success monumental ku bantu bayitavye hacagwa n'imvura tutari bwigere tuyibona mu kwezi kwindwi yego ariko novuga ko yabaye success monumental ku muraperi nta muraperi antuka bakenya cyane gose batari hajya aye kandi bose bari kumwe nico gihe hari haheze induru tubona entre Fabelov na Bface ariko bose amwe barafise micro kuri scène bari kumwe mu rukundo rumwe iyo ni success ya mbere ya hip hop day uwo mwaka rero nawe urabibona ko habaye ibibazo birenze cyane gose urabona ibi by'amako bibikaro n'ama projet menshi cyane gose twari dufise yategerezwa ko yasohotse mu kwa gatatu atigeze asohoka bivanye n'ibintu twugaranye canke bigenda gute ariko ubu sinzi kubibona tuko turagaragaza gutangura kubisohora yego kuko turabifise deja rero ngira ko nishura no mu ma projet RK ifise izo za hip hop day ntizahebwe ahubwo zizobandanya tugaragaza ko yangene tuzadapta kuri iki kintu kuko nico tubuza kuba yego cyane ama projet dufise dutegerezwa kuyabandanya hanyuma ibindi navyo mugiye kuza murabibona hariho projet dufise vraiment abarundi ndabijeje iyo projet nayo nyene muzoyikunda cyane gose nko kuko Ikiyago kuko nazo akazo ari projet tukari nk'ijyambere bakoze yego yes amazing akajambo kumbure ko gusozera canke abantu bose bariko baradukurikirana akajambo kagasunika rugi nuku gufata uyu muziki wa rap mone baba habe kuko hariko araba innovation ya rap mu Burundi nibatera intege rero abaraperi hama nibaza ko boha agaciro ivyanditse gusumba cyane cyane ko ndavuga ama promoters abaraperi bashigikirwe abitaho inyandiko gusumba umudiho nabo nyene bashigikirwe hama ikindi no basaba nuko bogira subscribe Rockston Kingdom babandanye barabanikira Ikiyago bandanye bayiraba baryoherwa yego cyane reka tubashimire ariko sinzi ko nawe usaka yego nanje ari kunganira Amazing Clack aravuze ati abarundi badufashe natwe bashigikira umudiho rap nibaza yuko twaraberetse cyane gose ka rapera abantu baterana amajambo gusa baguma batukana canke baguma bagira ibiki ariko siyo rap
rap mu bisanzwe ni ugutanga inyigisho ni ugutanga iciyumviro no kugishikiriza mu bundi buryo butandukanye gusumba bumwe bw'abandi rero abarundi ndabatumirira abariko baratwumviriza bose nako baraturaba ndabatumirira kwiyugurura umutima kumviriza ico tuko turashikiriza ni wanka ikintu kubera ukizi nabi peteto ariko ushobora gusanga umuntu ariko araguha message kandi nawe ushobora kugufasha uravye nk'ikiyago abantu benshi cyane gose baratubwira ati twe twaza ko bishoboka ibintu bimeze gutyo rero tubatumirira kugurura umutima kumviriza rap nkuko kumviriza izindi ndirimbo yose yanura canke itanga iciyumviro hama mandanye mudushikikira ko natwe turaba artiste turabaririmbyi hama natwe tumwe tubaye ibintu vyiza tubateze imbere abarundi neza cyane tuberekeze karirimbo kabo kitwa Ikiyago hama tubandanye na B News yacu ni nk'umuko ituma bankana ni nk'umupira bagucenga ugiye ugaca utakara ndibutse Cristiano n'umukinyi mwiza mu gutsinda wapi niyo sumba Messi nawe n'umuhinga waracenga abandi bagatembagara ukurikirana nabi kwanza imbere ubona sara byo tubivemwo ngo waranswe n'umukunzi ntungumburanye byarabaye uko ndakuzi mbwira nizo mpamvu utaririmba iby'abakunzi sinaswe n'umukunzi w'umukunzi wanje BTV Burundi presents B News. B News. B News.